Eh, Mm. Muri aho rero mumeze gute? twe turaha buke buke, ku mazina nitwa Hakizimana Ronje. Egome. Umufasha wanje yagiye muri Saudiya mu kwezi kwa mbere 2025. Mu kwezi kwa mbere 2025. Urumva n'amezi ane abura. Mm. Hama rero agiye muri Saudiya, ubu rero ashitseyo yarambwiye, baramucice telefone aramubwira ngo, arambwira ko ari ku kazi. Mm. Hama ambwiye ko ari ku kazi mugayo telefone yari yayijanye ayifise. Mm. Yarungitse audio imwe, hama arungitse Mm. audio imwe mugabo jewe ntivyakoze ko ndamusubiza kuko iyo namusubije ntibanayisomye. Mm. Hama ndaca ngaho ndarindira ukwezi gusa n'ukuvuyemo. Mm. Hama kuvuyemo ndasubira nganye ndarondera kuri ku nimero yari yandondeyeko, Mm. turaramumpa rimwe turavugana audio zibiri biba biraheze. Mm. Hama biheze ndasubira ndarindira ya narindiriye kera ndasubira ndatelefona. Telefonye naho baramumpaye turavugana audio zingahe, kuva ico gihe bica birahera, vyahereye aho baca baramboroka. Benda kumva. Aho rero baciye bamboroka. Mm. Rero bamburotse, ikigo yaciyeko co mu Buterere, ndagenda ndabwira uwawe yaciyeko, ndabimubwiye arambwira ngo mbega yoba amaze igihe kingana gute, nabwiye ati amezi 3 ararenga. Aca arambwira ngo reka tumushire ku rutonde rw'abazohembwa. Ndamubaza none nk'umushize ku rutonde rw'abazohembwa, umuntu nukuvuga atariko aravuga ngo umuntu amenye yuko akomeye nuko adakomeye, icyo kintu umuntu yogifata gute? Iyo niyo nyishu narose bampaye. Rero kuva ico gihe baciye baporoka telefone, iyo turavugana ubu sinzi ngo bimeze gute. Ivy'umushahara vyo birumva naho bishira imbere atazi ko n'umuntu akomeye. Rero nico kibazo kuva uno munsi jewe mfise. Mm. Eh, Umukenyezi wawe ari muri Saudi Arabia. Amaze amezi ane nta mushahara urabona. kane, Amezi 3 arenga. eh, Ntimuvugana. kana kubera iyo bari bamutije urumva ko baciye banabikoroka, ubu ntakinamurondera. Igihe mwavuganye iki? Anje yambwiye ngo ndakomeye, ngo mugabo ngo ikibazo ca wifi ngo barayinyimye, ku Ibyo buryo n'igihe arimo aravuze ngo abe utelefone tuvugane, arambwira ati utelefonye uca umpa amafaranga. Yabo twayaze vyabaye ivyo. okay. Yamubwiye ngo telefone yashamuha amafaranga. Bari bikoko abo bantu. Kuko baguma ambwira ngo nzoca namubwira basi nkasubitse kuri ofisi amezi 3 aheze, kugeza iyi saha rero sinzi ikibazo ingene kimeze, Mm. nta kintu na kimwe. Mm. eh, Okay. Noneho ndabona bampaye hano pasiporo yiwe mugabo nta nimero za mu boss wewe none ntazufise. nimero za posi wiwe nazirungitse ziraho nyene munsi. Ntizaje Nazise za posi wako ni nabuce za nabuce. ntizaje neza, reka tuzuguruka. Ntizuguruka zino nimero.
ni gusubiza zitanga neza ariko ukuntu mutanga nimero bari bazitanze neza zanditse muri contact mugabo ntiziko zirakunda urasubira uje muri contact uzirungike uzimpe kandi hanyuma none bimaze kuba ntihe naho bimaze guca ndumva ko waciye ku kigo camurungitse ataco cakumariye nta handi uraca ugerageza kugira ngo bamukurondere ntabwo n'ahandi hantu naciye kuko aho naciye mu kigo camurungitse bamwe bambwira ngo rindira ngo bariko barabikora ubwo ari ivyo gukora bakora urumva bavuga ko ari ukugira ahembwe kandi mu mafise ikibazo ko mbanza kumva umuntu bazi ko anakomeye birumvikana urafise nimero z'aba muri iki kigo camurungitse nimero z'uwamurungitse ndazifise umenga ndayifise nyimba itataka nazo zishira hano hepfo ndazishyiraho dushirako wenda ndumva uvuga ati wipfuza kumenya ko umudamu akomeye hanyuma ibindi byose bikurikire mugabo wanje kumenya ko umukenyezi wawe ari muzima kino kintu kirahambaye kuko n'abantu benshi burya niki baba bashaka umudamu wawe yitwa nde Imana Euphemie Uwizeyimana Euphemie okay ikigo cyamusafirije bavuze ko cyitwa gute kibantuze ayifayed ca kigo gisafirisha cane mugabo kidakurikirana abakozi kubera iki none abantu baguma bagicamo kandi n'abantu bagicamo baza barapfa ico kigo muba mwabuze ibindi bigo mucishamwo abantu mu by'ukuri babikunda ngira ko abanyarutsa abantu muga bakurikirana no kuba none nimba babanyarutsa kubera ko ari icy'abategetsi runaka mugabo abahaciye ntibongere gukurikiranwa kubera iki muguma muhaca oya ibi uvuga birumvikana mugabo n'abandi batarahaca muzi muracumva birirwa ndasemera buri munsi ntaco dupfa n'iki kigo mugabo abantu bose batabaza benshi baba bagiciyemo ngo Elfayed ngo kwa Faiza aho hantu gamana yanje aho hantu hariho n'ahandi nguma mvuga ivyo bigo ngo vyo mu gatunguru ukumva ibigo ni ibigo bisafirisha abantu cane ariko bidakurikirana abakozi kandi ugasanga abantu mu kwiruka bahaca niho birukira cane kandi babatanka batayarara impamvu nizihe mwe ntazo mwomenya mugabo je ndazizi impamvu basafirisha n'ingoga ntazo mwomenya ariko je ndazizi rero vyiza nuko muza muraba mugasha mu bindi bigo ibigo mukabireka kuko ni bibi hari n'andi manimero nagusavye ya kirya kigo najya manimero yose nagusavye yose uyashire hano uyashire na harya ku nimero zose uragerageza turabe kandi vyanse ubwirizwa kugira inguvu kugira ngo usubire kuri kiriya kigo bamurondere vyanse bikunze ariko reka tugerageze tuvugane na nyina tube turabe ko yo yorimbuka akamuzana sibyo eko nimba ataco mwongerako ndabasezere sibyo ntaco mwongerako hari igisabwa nuko wowe uza kongera kuzura nyibuza kuva ejo turabe ukuntu aho bigeze sibyo nimero ntazurarungikayo n'ubundi mugenzi ntazurarungikayo vuba kandi nkaya twari kuvana mpejije kumwandikira iyo nyarusa twari kuvana mpejije kumwandikira n'inyishu yirose ariko reka turindire saba rero turi kumwe kubera turiko turwana n'umwanya nimero zirungitse umwanya oya suko zimpe kujya bazimpaye hajya handi inshuti kujya nyene bazimpaye na hajya handi kujya nyene babikoze
mu buryo bwa contact biranyorohera no nkaho cyose ko nza kwa registra nsoma ntwara umwanya. Urakoze, turakomeza kuvugana kumbure hanyuma. Nazibonye, urakoze. Okay. Inshuti zanjye murumva ko abarondikazi bo muri Arabiya bafite ibibazo bisa n'ibisa. Hari ikintu kimwe je ngomba kuvuga mu abantu. Hari ikintu kimwe ngomba kuvuga. Ibi bigo none bisafirisha abantu byingiye kubakurikirana bazi ko bagiye umutwe uri kurameneka. Ibi bigo bisafirisha abantu byingiye kubakurikirana bazi ko babayeho gute, bagiye kubaho gute. Iki ni ikibazo tubwirizwa kwiga neza tugasubiramo no kuri twaraba neza. Aha bisaba yuko telefoni ziko ziranciramo kandi ndiko kambanza n'ugarezo gatoya ku telefoni imwe. Bisaba ko baza bashira mu ngiro ibi bintu byo kwiyumvira ko umukozi agiye akamara amezi igikurikira ari guhemba. Murumva ko nk'ubu yagiye agezeho bamubwira ati tubize kuri ku rutonde rw'abazohemba, ntibamusobanuriye kandi amezi ane ni menshi mu by'ukuri, namwe mwumve vuba amezi ane kweri. Ingorane y'abantu rero nabo ntibishira mu kibanza c'abarungika kumbure jewe sinzi ngira niko mfise ikigongo ngira gusumba abandi shima ko sijeje nyine mfise ikigongo. Ibi nababwirizwa kuvyumvira bakumvira bati none nk'ubu umugore wawe umurungitse ahantu ku kazi akamara amezi ane mutaravugana n'umugabo wiwe, wewe ukwumva gute? Umunsi wo kwumvira kino kintu bakishira mu kibanza c'uwarungitse umugore muri Arabiya, bozoza bafata umwanya vyibuze bagahumuriza umuryango. Nturumva ko yaje bakamubwira ngo tubize ngo rutonde aca arigira no kumubaza kandi abwiye ko batavugana. Kino kintu none leta vraiment ntivyumva kweri kuva aho turiko turasemerera barundi kazi bakavuga bakagira gute bagasaba manager. None nukuri ndasabye barundi kazi mwese aho muri, ngomba nongere nkora ikindi kiganiro kandi ku barundi kazi bari muri Arabiya mwese murungike ubutumwa mwisabira uburenganzira babarekere telefone vraiment ntivyumvikana. Iyo yose ni ingaruka yuko umuntu adafite telefone. Abafite telefone bo bivuga bajya nawe umba agutunze mu nzu udafite telefone udashobora no gutabaza, abona kuri imbwa akayabu, abona kuri umuntu akaca amaze nta ngorane nyina gufata uko yishakiye kandi birumvikana. Urumva icya mbere nta kigongo bagira, hanyuma agize Imana rose abamufasha muri bwa bukozi bw'ikibi amashirahamwe ndayanga mbabarire kandi reka turabe yuko Imana yadufasha ubu tukamubona kandi ninamubona nzogaruka kandi ababwire ati Imana yakoze twamubonye. Ndabashimiye kandi mugira amahoro.